Ku mazina nitwa Théophile Minoni, ndi umukristo wo ngaha. Rero muri uno mwanya uno munsi Imana yatugiriye ubuntu kandi nanje yangiriye ubuntu kuko Imana yemeye ko dushobora gusangira ijambo ryayo. Rero tugiye gusangira ijambo rifise urufatiro ruvuga ngo Ihitamwo ryawe niryo kazoza kawe. Hanyuma turaja gusoma amajambo y'Imana, tuja gusanga mu gusubira mu byagezwe kigabane ca 30, turahera ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 20. Rero nahisemwo ko twosangira aya majambo kubera yuko guhitamwo mu bugingo bw'umuntu mu kubaho kwacu ni ikintu gikomeye cyane. Kumbure kenshi uko tubikora siko tuvyibaza ko ingaruka zavyo, mugabo mu bugingo bw'umuntu guhitamwo ni ikintu gikomeye cyane. Ubuzima bwacu bugizwe no guhitamwo imisi yose. Uko bukeye dufise ibintu vyinshi biba biri imbere yacu, aho tuba dufise guhitamwo imisi yose, dufise guhitamwo umwanya wari wo wose. Nuno musi kubona washoboye gushika ngaha nuko hariho ingingo wafashe, wemeye guhitamwo yuko mu mwanya nk'uyu ushobora kubura ngaha kugira ngo ube uri imbere y'Imana, wumve ico Imana ikubarira. Sivyikoze, ni kubera yuko wewe wari uruhara wagize. Imana nivyo yabishaka yuko wowe uri ngaha, ariko nawe utegeza gufata ingingo, kuko hariho abandi bavyiyumviriye mugabo mu gufata ingingo kwabo biranka, baratsindwa, ntibashobora gushika ngaha. Nico gituma rero gufata ingingo ari ikintu gikomeye mu bugingo bwacu. Ikintu dukwiye kumenya nuko mu guhitamwo kwacu imisi yose, ingingo yaba ntoyi canke ikomeye, nuko guhitamwo bifise ingaruka. Guhitamwo bifise ingaruka zishobora kuba nziza canke zikaba mbi mu bugingo bwacu. Abahinga bavuga yuko, kandi si n'abahinga gusa, nibaza ko niko bimeze, batubwira yuko kugira ngo umuntu ntiyicuze muri kazoza yiwe, ngo nuko afata ingingo mu mwanya, ingingo ubereye mu mwanya wo muri kubu. Uno musi uko turi kubera ingingo twafashe mu bihe vyaheze. Rero kuri iri jambo ryo guhitamwo, ni jambo benshi bakumbura, hari bamwe bahora bavyumva, hama hariho ibihari na deba, bamwe bakavuga ati ico umuntu azoba caramaze gutegurwa, kimeze uko nyene, wewe wa muntu we naco ufise kugira ngo ukore ivyo. Onye abavuga uko onye nibaza ko atari vyo. Ico uzoba nivyo Imana yaragiteguye kera, mugabo wewe nk'umuntu Imana yahaye ubwenge n'ubumenyi n'inkomezi n'inguvu, ubifisemwo uruhara. Nivyo Imana twese iradukunda, idufitiye imigambi myiza, ariko hari ikintu Imana idashobora kudukorera, ni guhitamwo. Guhitamwo ni ukwawe, ni ukwanje, ntabwo ari Imana iza kugutorera. Mugabo Imana icikora iratugira inama ivyo dukwiye guhitamwo, ibibereye, ivyiza twohitamwo. Reka rero hamwe n'ivyo twugurure Bibiliya zacu mu gusubira mu vyagezwe kigabane ca 30, turahera ku murongo wa 15. Umutwe w'amajambo uvuga ngo guhitishamwo ubugingo n'urupfu. Eheraba ubu musi ndabashize imbere ubugingo n'amahigwe, urupfu n'amagorwa, kuko ubu musi
ndababariye gukunda uhoraho imana yanyu no kugendera mu nzira ziwe no kwitondera ibyageze vyiwe n'amabwirizwa yiwe n'amategeko yashinze kugira ngo mubone kubaho mugwire mugire umugisha mu gihugu mugiye kwinjira ngo mucegukire ariko imitima yanyu niyakevya mukanka kumvira mukemera inyosha mugasenga izindi mana mukazisaba ubu munsi ndabamenyesha yuko mutazobura guhona ntimuzomara igihe kinini mu gihugu mugwiye kujabuka Yorodani ngo mucinjire mucegukire ubu munsi ntanze ijuru n'isi ko ivyabona bizobagiriza yuko ndabashize imbere ubugingo n'urupfu umugisha n'umuvumo nuko nimuhitemwo ubugingo kugira ngo mubone kubaho mwe n'uruvyaro rwanyu mukunde uhoraho imana yanyu mumwumvire mwifatanye nawe ubutakivana kuko ari we bugingo bwanyu n'ukuramba kwanyu kugira ngo mubone kuba mu gihugu yarahiriye basogokuruza Aburahamu Isaka na Yakobo ko azokibaha. Imana ishimwe. Aba bari Abisirayeli, ubwoko Imana yari yaratoranije mu mahanga yose yo mu isi. Twese turazi ukuntu Imana yabakuje ibitangaza n'inkomezi zidasanzwe mu gihugu ca Egiputa, ibacisha mu bugaragwa aho baciye mu bintu bikomeye. Uri kurasoma ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko ngo Imana yabacishije mu bugaragwa ngo kugira ngo ibapime, ngo ibagerageze, ngo irabe ngo yuko bazokwitondera ivyagezwe vyayo. Ivyo turabisanga mu gusubira mu vyagezwe 8 umurongo wa 2 n'uwa 3. Rero ababisirayeli aha ni mu gihe bagire bajabukire mu gihugu c'isezerano, igihugu c'ikanani Imana yari basezeraniye. Imana rero ngaha anye biciye ku mukozi wayo Mose niho yasubira kubibutsa aya majambo, irababwira yuko imbere yabo ko hariho ubugingo, umugisha, amahigwe, kandi hariho n'ibindi ku rundi ruhande, urupfu n'amagorwa n'ukumererwa nabi. Ati rero ni vyiza cyane yuko mwokwigira inama mugafata ingingo yuko mwohitamwo ubugingo, mugahitamwo amahigwe n'umugisha. Sinkekeranya yuko muri uwo mwanya bariko barabwirwa ayo majambo nta numwe yoba yarabihakanye, bose baravyemeye. Mugabo ico tuzi umaze gusoma ijambo ry'Imana tubona yuko imvugo itajanye n'ingiro, kuko igihe carageze Abisirayeli baragarariza Imana, batangira ivyo ngaha tugiye kubona. Imana yari yababujije yuko bazokwifatanya n'amahanga bazosanga muri ico gihugu kugira ngo birinde ntibanduzwe nabo, kugira ngo birinde ntibasenge imana z'abanyamahanga, ntibasenge ibigirwamana, birinde kugira ngo imitima yabo yame irongowe n'ijambo ry'Imana, amategeko bari barahawe. Ariko haciye igihe gitoyi urunganywe rw'abantu bamenye Imana, urunganywe rw'aba Joshua na ba Kalebi rumaze guhera, ngo haciye haza ngo urundi runganywe ngo rutigeze kumenya ivyabaye, ikuntu Imana yabakoresheje ibikomeye. Hanyuma Abisirayeli baca batangura kwiberaho nk'abandi bantu bose bo mw'isi. Ivyakurikiye nuko baramerewe nabi, barabinyagano, baricwa, baja mu mibabaro nk'uko dogiye kubisoma ngaha anye. Aha rero umuntu ariko ariyumvira yovuga ati aya majambo
yabwiwe abisirayeli, kuko nibo bari bafise isezerano, kuko nibo bari bakuwe mu gihugu ca Egiputa aho bari bamerewe nabi. Aya majambo twese araturaba, natwe turafise isezerano. Abisirayeli bari bemerewe igihugu c'ikanani, mugabo natwe Yesu yaraje mu isi yatwemereye igihugu co mwijuru. Abisirayeli baciye mu bugaragwa. Ubugaragwa na hantu habi, na hantu hari bigeragezo, na hantu hatagira ubuzima bwaho bugoye. Ariko natwe uno musi umuntu wese afise ubugaragwa bwiwe, umuntu wese afise ingorane ziwe, afise ibigeragezo vyiwe biza mu buryo butandukanye. Bishobora kuza nk'ingwara, bishobora kuza nk'ubukene, bishobora kuza mu bwibone n'ibindi mu buryo butandukanye. Aha rero nico gituma umuntu wese ategerezwa kugira ngo yiyumvire iminsi yose, kubera yuko dufise iminsi yose gufata ingingo uko bukeye, umwanya wari wo wose dufata ingingo. Twame tuzi yuko ingingo yose dufata ifise ingaruka muri kazoza. Ingingo yose yaba ntoyi yaba ihambaye zifise ingaruka muri kazoza. Mbere benshi hari n'igihe usanga umuntu afata ingingo atazi n'igituma yafashe iyo ngingo, agasanga ari mu bintu kumbure ariko ribaza mbega ni kubera iki ibintu vyabaye uko, mugabo ntamenye yuko ari ingaruka z'ingingo yafashe. Rero ingingo ufata muri kubu nizo zerekana kazoza kawe, ukuntu uriko uritwara uja mu muhamagaro wawe mu vy'Imana yakugeneye. Umuntu wese abifisemwo uruhara rwiwe. Hamwe n'ivyo rero hariho ibintu bikunda kugaruka kenshi bidushikira twenshi mu gihe hageze gufata ingingo, na cane cane iyo abantu bafashe ingingo zitarizo. Bimwe muri ivyo nuko ibintu bituma abantu bafata ingingo zitarizo. Kimwe gikunda gushika nukugira ikintu bita agakuku, abagenzi bataribo. Ugaca usanga abantu benshi muri bo bonyene ntibiyumvira kuri kazoza yabo, mugabo ugasanga bagenda barongorwa n'abandi bantu, bafise abandi bantu barabirako, ukamengo nibo bashiraho ubuzima bwabo. Ariko wewe uko nyene uri, igihe Imana yakurema, igihe Imana yategura ivyawe, nta numwe yahamagaye, nta numwe yagishije inama. Ivyawe wewe birakuraba wewe nyene n'Imana yawe. Nico gituma igihe cyose ugeze gufata ingingo utorabira ku bandi. Iyo ari vyiza, iyo ari bijanye n'Imana, urashobora kurabira ku bandi, ariko wewe araba mu mutima wawe ico mpwemu w'Imana kubwira, ico ijambo ry'Imana rikubwira, hanyuma ubone gufata ingingo. Nturabe abandi bantu. Abandi bantu benshi bashobora gufata ingingo zitarizo, mugabe ivyo nico bitwaye. Hari ijambo muri no bihe vy'ubu rigezweho ryitwa demokrasi. Ico muri demokrasi ico benshi bahuriyeko bisigura yuko ni kugifata uko nyene, naho kiba ari kibi, kandi niko biri. Ngira ngo turavyumva twese yuko ubunye isi igeze mu bihe vyo kuzazanirwa, aho abantu bariko baracurika amateka. Gucurika amateka bisigura iki? Ni muri kino gihe aho tubona yuko ibintu Imana yari yarashinze uko bitegeza kugenda, abantu bariko barabicurika, bagahamagaza ivyo bita referendum, bagahamagaza abanyagihugu bakaza kwemeza, ukabona baje ari benshi, baje kwemeza ivyo bintu bibi, baje kwemeza ayo mategeko mabi. Rero ngaho ni umuntu aca yumvira, mbega ko benshi ibi bintu ko naho babishimye Imana ikabitavyemera, mbega jewe nifatanye nabo canke ngiriki? Ugaca wiraba wewe mu mutima wawe nico mpwema kubwira ico ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma ikindi gikunda gutuma abantu dufata ingingo mbi, guhuruduka, nk'uko korale himbaze yabivuze, ni amaronko, umwitwarariko vy'ubugingo.
abantu barafata ingingo zitarizo kubera umutima w'amaronko, ukutabumbwa n'ivyo umuntu afise. Umuntu akemera guhemuka kandi azi ko ari bibi, mugabo kugira ngo aje arabe ukuntu yokwinezereza kubera amaronko. Ivyo navyo biratuma kenshi abantu bafata ingingo zitarizo kandi zizogira ingaruka mbi muri kazoza kabo. Aha iyo mvuze kazoza, hariho kazoza ko muri ubugingo turimo, ariko hakaba na kazoza ko mwijuru twasezeraniwe n'Imana. Rero ku ngingo zose dufata yaho hose hariho ingaruka. Hanyuma ikindi gikunda gutuma dufata ingingo zitarizo ni mu gihe abantu baraba kuraba inyungu zo muri kubu, umuntu akaziguza n'inyungu zo muri kazoza. Ndashobora kubaha akarorero koroshe muri Bibiliya, uwitwa Esawu. Twese benshi mwaramwumvise, mwarabisomye. Esawu niwe yarafise isezerano yuko kuko yari umwana w'imfura. Mugabo ivyo yarabitaye, yarabihevye kubera yuko yumvise inzara imukubise, yemera kwemera indya bamuha kugira ngo ahage muri ako kanya, ariko yibagire ibisigaye vyose vy'ubuzima bwiwe. Afata ingingo mbi imugira ko ingaruka. Kubera iki? Kuko umutima wiwe n'ubwenge bwiwe vyagiye muri kubu, yaravye ivy'ubu ariko yibagira ivy'igihe kirekire kiri imbere. Uwo yari Esawu. Ariko ntihagire umutwenga, natwe tuze turiraba, twikebuke mu ngingo zufata, turabe neza yuko imisi yose dushira imbere ivyo muri kazoza, ivy'igihe kirekire, ivy'ubugingo budashira. Kuko ivyo tubona ngo birashira, ariko ivyizegwa ni ivy'igihe kirekire. Ikindi gituma abantu iyo bari mu bihe bigoye bafata ingingo zitarizo ni kwibagira. Umwana w'umuntu, kameremere y'umwana w'umuntu nuko twibagira. Turibagiraho Imana yadukuye, ukamengo Imana nta bintu bikomeye yigeze kuducishamwo kandi tukabivamwo bitavuye ku nkomezi zacu, ariko ari Imana yabikoze. Ukwibagira biratuma kenshi abana b'abantu duhuruduka, tukwibagira ivy'Imana yadukoreye ubwa mbere mu bihe vyaheze. Caleb na Joshua bararokotse mu rungano rwabo. Kubera iki? Kuko bagumije mu mutima wabo ivyo Imana yabakoreye. Bitandukanye n'abandi, bibuka ivyo Imana yabasezeraniye, bakura amaso ku vyo babonye, kubigatanya ku bantu bateye ubwoba. Ariko bibuka ivyo Imana yakoze vyari bihambaye, ivyo Imana yari yarakoze imbere yaho. Bashira umutima ku Mana, bituma bafata ingingo nziza. Natwe nuko dutegerezwa imisi yose iyo turiko turafata ingingo, twirinde kwibagira, twibuke ivyo Imana yadukoreye. Wibuke na hahandi, wibuke na wa musi. Kenshi abantu bakunda gutanga uburorero, abameze nk'abakuze babonye iby'intambara, benshi baraza aho Imana yabakuye. Ariko sibajya gusa, n'utabonye intambara, igituma uriho hari ivy'Imana yagukoreye. Waragwaye, hari ivyo warondeye urabibura, ariko ikindi gihe kigeze Imana irabigukorera. Kandi n'ubu niko bimeze, ivyo uzoguma ukenera bizoguma bihari. Rero ushitse mu gihe cy'ubukame, mu gihe cy'ubukene, reka kwihebura, reka guhemuka. Ntiwibaze ngo karabaye. Ntikabaye kubera yuko Imana iracariho, Imana iri ku ntebe, yacari ku ntebe yayo. Imana iracagira neza, Imana iracafise bwa bushobozi bumwe yakoresha bwa mbere igutabara. Hamwe n'ivyo nuko ukunda gusanga kenshi no mu bakristo ugasanga abantu babayeho badafise ijambo mu mutima, ribafasha gufata ingingo. Ni vyiza rero nk'umukristo kuba ufise ijambo iyo bikomeye,
nivyo turafata ingingo, ari ingingo zoroshe gufata, ariko hariho n'izindi ngingo zikomeye bisaba yuko umenye ubuzi ijambo ry'Imana. Dawidi yarabivuze ati nazigamye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo sindagucumureko no mu gihe bikomeye. Ibi turabisoma muri Zaburi 119 umurongo wa 11. Kandi twese turazi yuko Dawidi n'umuntu Imana yishimira. Kubera iki? Dawidi ntiyibagira, ukuteje kubibona, ntiyibagira ivyo Imana yamukoreye, ntiyibagira aho Imana yamucishije, igihe Imana yamukura mu ntambwe agwana nazo n'amadubu akabinesha. Yaratahuye yuko atari inkomezi ziwe. Ariko abubu twebwe iyo umuntu agiriwe bake agashaka ku bintu bikomeye, ashatangura kumva yuko ari ubwenge bwiwe gusa, ari inkomezi ziwe gusa, ko ari we yavyikoreye. Hanyuma bihindutse bwa bwenge bwiwe, za nkomezi ziwe bikanka, abonye vyanse ugaca usanga aribagiye ivyo Imana yamukoreye, bigatuma afata ingingo zitarizo. Rero ayo majambo ni menshi ashobora gutuma abantu bafata ingingo zitarizo, mugabo bimwe bikuru nivyo ibijanye n'amaronko, agakuku, aho usanga umuntu wewe atari we yiyumvira, umengo yiyumvirirwa n'abandi, bigatuma afashe ingingo abanje kuraba abandi, ariko siko bitegerezwa kugenda. Ukwibagira canke kutagira ijambo mu mutima nk'umukristo ushobora kwishimikiza igihe cyo gufata ingingo iyo bikomeye. Rero hamwe n'ivyo nagiye turabire hamwe kandi n'ibindi n'ayandi majambo adufasha kugira ngo dushobore gufata ingingo zibereye imbere y'Imana. Nkuko twabibonye nuko tudakwiye kuraba gusa inyungu zo muri kubu, ariko ahanini dukwiye kuraba inyungu zo muri kazoza. Ikindi nuko nk'abakristo nuko dukwiye kugira ukwihangana mu mitima yacu, dukwiye kugira ukwihangana. Zaburi ya 37 umurongo w'7 n'uw'9 nuko ijambo ry'Imana rirabitubwira yuko tutohagarikwa umutima n'abantu baguwe neza mu rugendo rwabo, canke n'abantu mbere bakora ibibi mugabo tukabona umengo bagiriwe neza, ngo ariko ngo duhwekere imbere y'Imana, ngo turorere uhoraho, ngo tumurindire twihanganye. Ariko ijambo ry'Imana riratubuza kugira ishari. Yemwe abakristo bagendana amashari bangana gute? Abakristo bagendana inzigo bangana gute? Mbere bamwe bakagirira n'ishari abandi bakristo bene wabo, babonye sinabizi agahuzu bambaye canke umurimo bakoze bakabona umeze neza, mbere wanashaka mpanda vyumva no ngaha mu baririmbyi umuntu ugasanga afise inzigo kubera mugenzi we afise ijwi ryiza. Mugabe ijambo ry'Imana tubwira ngo nuhagarika umutima n'umuntu wese ngo aguwe neza mu rugendo rwiwe, ubumerewe neza. Uwo ni umerewe neza kumbure ameze neza, mugabo hariho nabandi bamerewe neza kandi bakora ibibi tukabibona, ngo mugabo nabo ngo nitubashireko amaso. Umwanya uri kuragenda, ngo nitubashireko amaso, ariko ngo turindire twihanganye. Hanyuma ikindi kidufasha nuko igihe cyose tugeze aho igihe cyo guhitamwo, na cyane cyane mu gihe bihambaye, nuko tujya imbere y'Imana tugasenga, gusaba ubwenge. Birakeneye yuko dusaba ubwenge, tugasaba Imana kugira ngo idushoboze, iduhe gutahura. Ivyo turabibona muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 5. Ijambo ry'Imana litubwira yuko ngo ubudafise ubwenge ngo abusaba Imana, ngo kuko irabutanga
kandi ngo irutangira ubuntu atakinubwe. Urumva yuko Imana iyo bikomeye iratwemera ko tuyisaba, iratwemera ko tuyikonsulita, yuko tuyisaba kugira ngo idufashe. Hanyuma ikindi nuko iminsi yose hageze ko dufata ingingo nkuko twayibonye kare, ni vyiza yuko tuba dufise ijambo ry'Imana twisunga mu mitima yacu. Kuba warazigamye ijambo mu mutima wawe rigutuma ufata ingingo ijanye no gushaka, ijanye n'ubugombe bw'Imana, nkuko Imana iba idufitiye umugambi mwiza. Hanyuma ikindi, igihe cyose ko turafata ingingo, kirazira yuko turondera gushimisha abantu. Kirazira ko turondera gushimisha abantu. Turabe yuko ibyo dushaka yuko ari binezera Imana imbere y'ibindi byose. Hanyuma tubone gufata ingingo. Paul yarabivuze ati, mbega ndondera gushimisha abantu canke Imana? Nawe iyo bikomeye ako kantu kabe kari mu mutima wawe, uvuga ati mbega ko bikomeye bimeze ukunye, kumbure naho bikomeye n'ubugingo bashobora kuhasigara, mbega none muri ibi nokora iki? Ukamenya ngene uhitamwo, ugahitamwo ibiri ku ruhande rw'Imana. Nico kimwe n'ivyo, ikindi nuko twoshira ivyizigiro ku Mana, kubera twebwe abakristo mu byo dufise mu ivyizigiro si ibyaha mu isi gusa, dufise ivyizigiro no kuvy'Imana yadusezeraniye mu ijuru. Nivyo ubu unye hari inyigisho nyinshi usanga abantu kenshi bigisha ku bintu biboneka, ku bintu biboneka n'amaso, amatungo n'ibindi. Ariko iyo ugiye kuraba mu nyigisho za Yesu canke abigishwa ba Yesu, muri bajya 12 Yesu amaze gupfa akaduga mu ijuru, nta nahamwe batubwira ivy'ubutunzi bwabo. Mugabo usanga rero kenshi abantu tugomba gushira imitima ku vy'ubugingo bw'ubu. Ariko twibuke yuko imbere yacu hari ibintu bibiri, hariho ubugingo bw'ubu bw'igihe gitoyi n'ubugingo bwo muri kazoza. Hanyuma ikindi nuko imisi yose mu gufata ingingo, wumva twayibonye ko hariho tugeze mu bihe ibintu bihindagurika cyane, aho isi iriko iracurika amateka. Ubu harabaho ibintu bitwa ngo bigezweho. Ibigezweho byose ngo nukubisuzuma, ngo dusuzume impwemu zose, dusuzume ibintu bigezweho. Ku matelefone uzosanga abantu bubu bagenda barungika ibintu ngo nimwemeze, ngo nimugire ama likes. Nukuvuga ukabona umuntu n'ibintu umuntu tumva ivyari vyo, utazi ivyari vyo, ukabona umukristo aravuze ngo navyemeje, ngo nabishimye, ngo nagize like. Kumbure ntubizi impwemu iri nyuma y'ivyo ntayuzi. Mugabo ugasanga abantu kugira ngo bemegwe n'abandi, na cyane cyane abo twita abasani, abastare, ivyamamare, nibo usanga baba bumva ikiriki baraje umutima nukurondera kwemerwa n'abantu gusumbya kwemerwa n'Imana. Ugaca usanga bafashe uruhande rutarigwo. Rero nkuko turi mu bihe isi iriko irahindagurika cyane, iriko iracurika amateka, naho bimeze uko, naho bigoye, Imana iri ku ruhande rwacu, iri kumwe natwe. Imana iratubwira kugira ngo mu gihe hageze gufata ingingo ko twokwama tuyirondera. Reka dusome Ibyahishuwe 3. Ibyahishuwe 3 duhere ku murongo wa 18. Ndakugira inama ungure ko izahabu yakuwemwo imyanda n'umuriro, ubone kuba umutunzi,
ungureko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungureko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira, ndabakangira, nuko gira umwete wihane. Ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjira iwe dusangire. Imana ishimwe cyane. Mu gihe turi mu bihe isi itera mu bihe by'umwijima, ko twabonye yuko isi iriko iracurika amateka, ivyara umuziro ubu bitakira umuziro, Yesu aratugira inama ngo ahagaze ku rugi, ngo aradodora, ngo uwumwemerera ngo arinjira, amubwire inama, amubwire ingene yohitamwo, ingene yohitamwo neza, ingene yohitamwo ibitagiramwo ukwicuza. Aha rero umuntu wese aca yiyumvira, kuko ibi byo guhitamwo biraba umuntu wari we wese. Abaririmbyi mushike ngaho imbere. Guhitamwo biraba umuntu wari we wese, kuko ingingo yose dufata ifise ingaruka nziza na mbi. Yaba ingingo ntoyi canke iyikomeye, nuko ingaruka ziri imbere tuzozibona. Nico gituma ngaha Yesu atugira inama, agira inama umuntu wese kugira ngo amwemerere yinjire, babane, amufashe guhitamwo neza. Umuntu wese yemere Yesu mu mutima wiwe, abari waganza mu mutima wiwe, amufashe guhitamwo neza. Ibihe turimo, iyo tuvuga yuko ari ibihe bigoye, kumure bamwe ntibabibona, ariko kubashobora kubiraba, ibimenyetso bivyerekana ni vyinshi yuko turiko twinjira muri vya bihe vy'iherezo, vya bihe vy'ubugarariji dusanga muri Matayo 12. Ibihe ngo mu minsi ya nyuma hazobaho ngo ubugarariji, ari byo bimwe bijanye n'ivyo byo gucurika amateka. Ni ukuvuga ngo ubu turumva intambara, turumva ibintu vy'inzara, turumva ibintu vy'ibigwara, ingwara zitandukanye, kandi bitandukanye n'ivya mbere, kuko ivy'ubu vyumvikana ku isi yose. Kera ingwara yaraba ikaba mu gice kimwe c'igihugu canke c'isi, mugabo ubu unye ibintu bifata dimension mondiale, ubu unye bigenda bifata isi yose. Ivyo bifise ico vyerekana. Nico gituma umuntu wese ahamagagwa kwemerera Yesu, akaba ari waganza mu mutima wiwe, kugira ngo amufashe guhitamo neza mu bihe bikomeye, mu bihe biri imbere, kuko bizosaba yuko ushobora guhitamwo gupfira mu vyaha canke gupfira muri Yesu. Aho rero ntivyoroshe, kuko bazokubwira bati niwagira ibi turakureka wibereho umererwe neza, ariko azoba ari inzira ikujana mu mahonero. Nico gituma bisaba ihishurirwa, bisaba ko Yesu umwemerera, akaba ari waganza mu mutima wawe. Gufata ingingo ntivyoroshe, hari izoroshe n'ivyo kwiyumvira ivyo ukora, aho uja, kuri kenshi bimwe biroroshe, ariko hariho n'ibindi usanga bigoye, bisaba yuko urondera ubwenge nyakuri, ubwo nabwo n'ahandi buva. Bisaba yuko utsinda amajwi ya wa mugwanizi, utsinda amajwi
ya Satani. Nico gituma rero mpamagara umwe wese kugira ngo arimbure mu mutima wiwe, arabe urugero rwiwe ukuntu Yesu amwemerera kugira ngo ashobore kumufasha, ashobore kumuha, ashobore kumuhishurira ingene yoshobora gufata ingingo ibereye. Umwe wese yirimbure arabe mu mutima wiwe. Ushobora kuba uri ngaha Yesu waramwakiye nk'umwami n'umukiza wawe, ariko ukaba ukiri goyigoyi, ukaba ufise intambara uriko uragwana vyanse, naho nyene nta wundi aguha inkomezi. Yesu niwe aguha inkomezi. Ushobora kuba uri ngaha Yesu utaramwakira, umubiri uguhenda, nta handi hari ubukiriro, ni kuri Yesu.